Numunezero gusura ku bana mwakoze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe ni ikiganiro aho tuvuga tukongera tukarabira hamwe ivyo umwami Yesu yakoze kera n'ivyo ariko arakora mu buzima bw'abamuhisemwo bakamwakira kugira ngo ababere umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Uno munsi twaronse indi ntahe kandi iyo turiko turabashingira intahe tuba twiteze ko namwe mwisi mudukurikira kuri HTV mudukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi ko zino ntahe zibashikira zikabahezagira zikabaryohera. No munsi rero dufite indi ntahe idasanzwe niyo umuvukanyi muri Kristo ni umuntu akunda Yesu kandi abenshi muraza kumenya n'abatamenya araza kubibwira tuka nawe suwundi ni umukozi wa HTV no munsi mutari muzi adakunda guca ku zino mbuga mubona ariko aratwibwira. Karibu cyane. Yego urakoze cyane Yvette. Turi kumwe nande muri no ntahe. Muri no ntahe uri kumwe naho umuryango Douglas Patience. Yego nkaba nk'ijijwe sinzi ko hari kindi novuga. Ivyo birakwiye kuko nda Yesu birakwiye. Kiganiro c'intahe turakunda intahe turakunda ntwashingira intahe Yesu kuko bari kwavuga Yesu muri HTV nibaza kata kindi tuvuga Yesu. Uwo Yesu rero tugomba tuvuge niwe yakushikanye hano hantu kandi dushaka gutangura tuvuga ngo Douglas yarindekera. Douglas wa kera ninde udushingire ntawe tubwira ivyo umwami Yesu aho yagukuye nakugejeje no munsi. Douglas ninde uwa kera ninde? Douglas ninde wa kera ninde? Ico kibazo nibaza ko kirashobora kuba kirekire ariko nibaza ko ndaza kugerageza kuvuga ivyo nshobora kunovuga ati mwemwe aza kumfasha kuvuga abona ko bikenewe bishobora no gufasha abandi. Rero Douglas wa kera reka ndamuhere mu buto bwiwe. Douglas wa kera ndamuhere mu buto bwiwe. Novuga ngo enfance yanje yari ni enfance nze kuvuga ati harimwo buguruguru nari umwana agorana nari umwana ataguma hamwe narakunda gukina cyane ariko muri iyo enfance ndibuka ko maze gukizwa niho nagiye kuvyibuka. Muri iyo enfance ndibuka ko jewe ndi umwana mutoyi w'imyaka nk'imya indwi kuko ndiko akora niga nko mu wa kabiri canke mu wa mbere. Muri generation vyumviro vyo kwifuza gusambana. Rero ico kintu cyo camye kintangaza iyo ndavyibutse ndibuka na scene ndibuka ko nari nicaye ahantu kwibarabara ukabona mbonye umugore nkifuza gusambana nkumva haraho wari warabibonye haraho wari waravyumvise canke vyari ibintu kuvyutse nkuko nyene. Sinibaza ko haraho nari narabibonye ariko nibaza ko ndakunze gufata rimwe nkumvira ivyo bintu nibaza ko bishobora kuba byaravuye ku kintu noba narabonye. En fait nari mfise novuga ngo ahantu twaba rimwe warasanga bimwe by'abahungu baraba abakobwa bariko baroga bariko baragira iki zijya ngeso mu bwana. Rero nibaza ko byarashize muri jewe ivyo bintu novuga ngo wabaye umuryango uno munsi mfate ku byo noba ntahura ndashobora kwibaza ngo wabaye umuryango satani yinjiriyemo. Rero niho mugo biratangaje umwana w'imyaka indwi kumva yipfuza gusambana yipfuza ku ico kintu conyine urumva ko kiba gitangaje. Rero nuko nakuze muri ico gihe c'imyaka indwi nibuka ko hariho n'utundi tuntu nariba amahera muhira ndibuka ko naragenda gutora amahera muri porte-monnaie ya papa ijana hari udusugote twitwa compact naradukunda cyane. Rero nize muri primaire ya leta ndabona ko hariho kwiga mu gitondo après midi niga après midi papa ari yabatashe midi nkaca ari ku meza twabana muri leta nkaca nduga hejuru mu cumba nkaca ntora amahera ngatora nka 200 yari menshi ico gihe c'était en 2002 yari amahera menshi urumva. Rero nkaca ngenagura compact rero biragenda biramera uko nyene muri ubwo buto bwanje. Rero harageze ahantu muri les années 2003 ntangura nyene kwiba kuduga novuga ngo urundi rugezo. Inoti nibuka nkuru twari dufise mu gihugu yari inoti 200 nyimba ntihenze. Ayo mahera nari ntanguye kuza ndayiba rero ugasanga ndivye nk'inoti nka zitanu za 2000 mugabo kugira ngo abana bandi tugendana ntibabimenye novuga ngo umva nari mfise umugwi w'abana tubana rero wamenga ndavyita ubwenge no reka nkoresha ijambo mala nari un peu malin donc acamuga rero kugira ngo abana ntibambaza amahera yo nayakuye reka ya mahera ndayate nk'ahantu donc nkayatanu tuza guca jewe nkabanza ahantu nayashize nkaca ndayaca ko nkaca mvuga ngo ndatoye amahera. Urumva rero nkaca ngura ibisuguti narakunda gusangira nkaca ngura ibisuguti abana tukajya ibisuguti nkabasororera donc hakabaho ico kintu. Rero mugabo
abavyeyi umunsi umwe babimenya kubera umwana twakorana ubwo bubandi muhira baba bamufashe bakamubaza ati mu ukorana n'abande Jean hari undi muntu mubikorana aca mvuga kubera baramukubita amvuze ca dusanga abavyeyi bacu bazinanye tutari tubizi baca badutwara kudukubitira hamwe baradukubise baranukubise nzovyibagira narakubiswe kugeza aho numva yego rero kuva ico genda avuga ati nukuri ibi bintu ndabihevye kumbe rero bwawundi yankoni yarashikiriye ingeso yego yankoni yarashikiriye ingeso mugabo ikibabaje uyo mugenzi wanje inkoni vraiment ntiyashikiriye ingeso ndakunze kuvuga ngo no muri ico genda avuga ngo harabaye ubuntu bw'Imana je narashoboye kubiheba ariko uyo mugenzi wanje ntiyashoboye kubiheba waciye utinye caha yego naciye ntinya iyo urumva naratinye gukubitwa gutyo urumva sinzi mugabo jewe uretse ivyo muri famille muhira twakuze batubwira gusenga twakuze batubwira Imana donc twakuriye muri église traditionnelle benshi baba baraciye mu gihugu cacu rero twebwe umuco twakuze mama aho tubwira genda usenge ntiyumva ko wasivye gusenga dimanche ntivyaba uko biri kose yategezwa kuja gusenga rero narinze amabwirizwa 10 ntiwibe ntusambane ntiwice ivyo bintu nenda bizirumva nivyo je hari ikintu kinyagiriza hari ikintu kinyagiriza nabanza ati ibi bintu donc hakaba ari utwo tuntu nyene rero ndiko ndakura ico numva ko ivyo kwibana bihevye ko ndavuga uyo wundi mwana ko wewe yabandanije harageze n'igihe numva mu myaka iheze gatoyi yuko yanafunzwe akaja mu mpimba urumva nivyo ndavyita ko ari ubuntu je nagiriwe naho nari nkiri muri ubwo buzima rero maze kugera muri secondaire muri 8e nuvuga ngo hacagira iyindi etape ca ntangura kuraba ya pornographie rero ndabiraba kubera hariho abagenzi twabana nibo batangura kubivuga bari bafise amasede rero canane ntangura kubiraba tukazitereshaje mu matelefone tukagira ibiki donc ivyo bintu ca ndavyinjiramo kandi bikaca bintwara umutwe donc nkaba addicted nkavuga ngo nabaye accro aho ndabijamo aho rero niho acatangura kuza masturbation kwimasturba biraba cane ca ndaruba mwugo rugendo vraiment donc fata kuva 2018 ndaruba mwugo rugendo nk'imyaka munani non imyaka 2008 nako mubabare 2008 gushika nka 2014 ndi muri ivyo rero 2014 donc kubera muhira twakuze ukuntu muhira hari amasaha yo gutaha bivanye n'ukuntu ngana nyimba wiga muri inférieur hari amasaha utarenza 21h canke 20h umuvyeyi abatangiye kubwira ati taha kuko urengeje urashobora kurara hanze donc hari hiyo discipline yo muhira ko amasaha ugeze muri supérieur watangiye kuba responsable gatoyi mugabo naho ne ntushobora gusohoka ngo wipermete ngo ugende muri boîte ngo kugomba oya peut-être première rose de kandi ivyo mwana vyubahiriza ego vraiment ico antuka n'ikintu na ubikoze bw'abari bubandi wo ukoze donc urabirenze ko birahari rero ugeze nko muri première usavye uruhusha rwo kuja gukesha okay yajeje imanite ngo uri responsable donc ari ako kantu kukumenga hari akantu watanguye gukura antuka ubuzima urabutse rero novuga ngo niho hacatangura ikindi kintu ubusambanyi mugabo ubusambanyi kubera novuga gute nabona umenga vya bindi ndaba muri pornographie nivyo ngomba jewe gukora mugabo muri je nkumva ko bino bintu ntibikora umukobwa ari normal umukobwa yiyubashe kuko babandi muzinanyi babandi tuba tuzinanyi babagenze nkumva ngo nta mukobwa yiyubashe gukora bino bintu hari ico kintu cuko none anagira muri uwo mwanya wace wimvira kurondera umukopine kurondera umuntu mukundana nkuko isi bimeze kugira uvuga uti okay uye kandi azonyemerera tugira ibi iyi okay nivyo naragize ibintu vya copinage mugabo ntihabaye ico kintu ca acte sexuel twavuga waba ufise umukopine uri muri ivyo nyene yego ya nari mfise umukopine ndi muri ivyo donc burya kuraba pornographie ivete ni iyo watanguye kubiraba ça devient l'addiction donc rimwe nivyo kabiri gatatu mugabo haragera ahantu genre nta umuntu ubona bisanzwe nico gituma umuntu wese araba pornographie uretse ko uba addicted muri ivyo bintu
no mu mutwe birakwica kuko je ngiye kuraba no mu ishure narasubira inyuma donc wasanga sinkiri concentré sinkiri gataka la concentration muri jewe en fait ni uco usanga iyo vyukuri umuntu ivyo bintu biraba hari ibintu gendera no ko n'ubuzima bwiwe ntibumera neza kubera biraza gutusha mentale yiwiwe donc ni ibintu vyica ibintu byinshi mu buzima bw'umuntu rero ni novuga ati narabibaye muko nyine donc des fois sinibaza ko niwe mukobwa twakundana yarabize vraiment kuko navyo namubwira deja en fait nje ndakubwira je nzi ko ibintu sinzi abandi ariko je ndakunze kuvuga ngo umutima conscience y'umuntu iramwagiriza n'igihe yoba atarakizwa umutima kakanu Imana yaremanye umuntu karamwagiriza kakamubwira ati ibintu uriko urakora sivyo si vyiza rero ibintu biranatangaje ko nagiye kubitahura mu nyuma maze gusoma nk'ijambo ry'Imana ugasanga ijambo ry'Imana yavuga ati none ngo batumvise ubutumwa bwiza ngo bizogenda gute ijambo ry'Imana Paulo avuga ngo mbega ngo la conscience ntiyababwira ko ivyo muri ko murakora ari bibi uravyumva ugasanga kwacu usanga biraryoshe rero nico gituma nze kuvuga ati jagatima narakumva kanyagiriza kakambwira ati ivyo bintu ni bibi uri mu busambanyi kandi narumva ko ibi bintu ko nabikoze ari ibintu bihava binshikira en fait kugira bavuga ngo hari ingero yicaha no rupfu womenga ndazi ngo ibintu ko nabikoze hari ibintu bihava binshikira nta mahoro naronka urumva rero byari bitangaje ndabizi ko ibintu ndiko ndakora ni bibi je nari ndabizi kuko muri iyo myaka ya 2014 ntangura kubwira Imana ko ngomba kubiheba bukebuke petit à petit kubiheba ariko bon nkagira uko bivanye naho nasengera nkagenda kwirega mugabo warirega narirega na mugabo Jean c'était pas la conversion ni kwari ukwihana urumva rero nka novuga gute les années 2015 donc 14 mejeje première ntangura mu busambanyi mugabo nkumva ko nta mukobwa ari normal yubashe bikora ivyo je nipfuza kaca numva ati ni bande baza kubikora ibi bintu antuka birakora abamaraya kuko nza kuba namuhaye mahera numva ko ndamuguze araza gukora ivyo nshaka urumva rero bica bitangura uko sohotse muri boîte kaca ngenda kurondera abamaraya mugabo bigayira uko nyene ego biba birambaye muri ivyo bimaze gutangura urumva navyo ne bice bibandanya mugabo kakundi nakubwira ibi bintu naho ndabikora abantu nibazi ko ndabikora ewi no muri boîte mba twaje n'abagenzi ndabwira ati murashaka kundindira ndasohotse gatoyi canke rimwe narababwira ati mvuye muri boîte imwe ngiye mu yindi mugabo jewe nabangiye kurondera aho bari narababesha nta numwe yabazi ko nagiye nko mu yindi boîte hari ukuntu nyene kuri boulevard haba hariho ko hari ama boîte menshi kwavuga ati mvuye muri imwe ngomba nunguruze niko twavyita urunguruje mu yindi rero je aho kunguruza nabangiye kuraba abamaraya mu bwiza n'imisigaye nzu dukona abantu baba bari donc umaze kubijamwo ucuzura gerageza mu kumuraganira n'abantu umaze kumva umuntu atangiye kuvuga utuntu nk'utwo ucuzura mwibazisha hajya n'ivyo hanye baba hari ugasanga rutanguye kumenya udukwa aho bari kwavuga ati okay ndaza aho ndabasanga ukaca urira taxi ukaca ugenda hanyuma ukaca ugaruka rero ni nubwo buzima cambamwe ariko 2015 cangenda mu Buganda ngiye mu Buganda ca ntangura university mu Buganda naho nyimba ufise amakuru yaho urabizi ibi ni ibintu biba bisanzwe cane baba bahari baba bafise amazu babamwo usohotse muri boîte ni ibintu bisanzwe ushobora guhura n'umukobwa iryo joro mukaryoherwa ukaca uvuga ati nawe kumva yaryohewe mukaca mubikora bikaba bigenza uko nyene rero umaze kugera mu Buganda ca ndabibamo mu Buganda bariho nico kintu cuko abavyeyi rimwe umusavye amahera akakurungikira amahera waba warengeje ko amahera yo kuryoherwa yo gusohoka muri boîte yo kugira ibiki kugira ngo bya bindi byose wipfuza donc ugasanga byazana ubu novuga ngo ibyaha byinshi mu buzima bwanje kwacu utangura kubesha ku mahera minerva rukayirenza kwa mahera ndibuka ko ibi bintu maze no gukizwa ni ibintu nasavye imbabazi umuvyeyi ndamwandikira namubwira ati aya mahera nararengeje ko ibi byari bimeze gutya narumva ko mpwemu yarandongoye kubivuga kuvyatura kuko namubesha amera nkamubesha ama minerva nkamubesha ibintu bitari ivyo Jemani shimwe narahejeje narize ndaheza amashuri ndaronka diplome kuko ico kintu naragitojwe numva ko je ntegezwa kwiga hari akantu ko kuvuga ngo kwiyubaha niko twakuze mu muryango batu kumva ko kwiyubaha kandi guheza amashuri n'iteka kwiga ni kintu ariko hakaba ari utwo tuntu cuzurabesha
amahera inzu kuri ruwayi ukarenza ko en fait ukaza gusanga kugira ngo wamuronka amahera yo kuryoherwa hari ibintu uza kurenzako ibintu ugasanga rimwe rimwe biranagutwara mu madeni uraguranya amahera ati manzo guha amahera ashikiriye umugenzi wawe ugasanga n'ubu buzima umuntu abayemwo cya kindi catangwe ari pornography camutwe mu busambanyi kimukweze mu madeni kimukweze mu bubeshi ugasanga icaha nico gituma navuga ngo bibiri kunze kuvuga ngo hunga ubusambanyi kuko ngo urumva novuga ngo sinzi gituma bibiri gishirako cane ariko nicaho ugiye kuraba cugurura imiryango ku vyaha vyinshi usanga usanga umuntu inzoga ububare ugasanga cakweza ibintu byinshi mu buzima bw'umuntu kubivamo ugasanga kiragoye rero bica bigenda uko nyine mu Buganda rero ndi mu gutaha 2018 ndiko ndaheza amashure niho kuko 2017 vers la fin ndabwira Imana ati no ndumva ko ngomba kubiheba l'année 2018 ndumva ko nshaka kubiheba ngafata decision nkumva ati Imana ndagomba kubiba ngasenga narinzi ati Imana irahari narinzi ati Imana ihari Imana ndashaka kuva muri bino bintu ndagomba kuva muri bino bintu rero maze gushaka kubivamo novuga gute ndibuka ko bivanye naho nasengera hari ivyo bagira by'imisi 40 twa carême ico genda ndayigira nkavuga ati Imana ndahagaritse inzoga muri no carême sinari umuntu anywa inzoga cane naranywa inzoga mugabo sinumva ko no barirwa nkumva ko biri normal numva ati no je ndafise kazoza vraiment hari ikintu nifuza ko kwiyubaha urakumva ko vraiment no urabyumva nawe kandi ko kumva ko wambonye mborewe numva no nibiri normal donc wa muntu ubuza ati no hari hano nifuza kugera numva umenga deja hariho image wanje bicafuze ati nagize ibi no numva ati no un peu de respect quand même c'est ivyo naragira ku byo ko niyo nasohotse vers le matin buriko buraca je naranyifana sinashaka kunanyumva ko ibaze guhura n'umuntu 7h du matin umwe agiye ku kazi cyangwa undagiye ku ishuri muri abanyeshuri wewe ufise odeur y'inzoga mu kana numva umenga no ntibiri normal je abantu baba ari fier yabijya bintu sinigera ndabitahura numva umenga hariho kutiyubaha kumva ko bamwe bagiye gukora wewe uratashe rero je nyimbaka kantu sinzi yo kava ariko hariho kintu cyo kumva ati no ibi bintu ntibiri normal vraiment fumanywa koka agafanta utuntu duhuye ku buryo ko mu gitondo urambona kumenga swate nivyo mvuye hana ariko ntuza kwikaka mvuye muri boîte vraiment donc ni sawa yugiye ku kazi okay akazi keza cyangwa ugiye kwishuri okay jenza kwiga après midi kuko no muri mu Buganda ama université kujya nino bihari ugasanga kuriri après midi donc ugasanga nyimba wari wasotse dimanche ucyuta lundi wuciye mu gitondo nta kuri hari ucuryama then après midi ukaja kwishuri rero 2018 hariho ico gendikwa ko iyo carême ndayibamwo nkareka inzoga n'ivyo nkabireka mugabo iheza ca ndabigwamo rero nkaca numva ati no ibi bintu oya vraiment nkumva ko wapi no ndagomba ko bino bintu ndagomba kubiheba mugabo sinshobora kuvyihebesha ndakeneye umuntu aza kunkiza ivyo bintu rero le 12 mai 2018 sinzo kugira ndayibagira iyo tariki vraiment le 12 mai 2018 c'était un samedi vraiment vers 13h 14h ndifuza gusambana kugena bikubwiye mu Buganda abamara b'abantu baba bizwi babiri normal wamaze kubija musanga mfite usigaye ayo makwa rero cangenda aho hantu muri mezo baba bari ugasanga barakosa amazu ndibuka ko acte narayikoze mu goca numva ndashishwe ca ndasohoka ca ndatanda musigira amahera kuko numva wamuhaye amahera ca ndatanu nari mfise icumba mbamwo je nyene donc ari ahantu tubana abanyishe mugo mfise ahantu nirarana ca ndatora stilo n'ikaramu ca ndatangura kwandika ndabwira Imana ati Mana ibi bintu ndagomba kubiheba ndagomba kuva mu busambanyi kuva uno munsi hari 2018 kuva uno munsi muri me gushika à la fin de l'année bino bintu ndagomba kuvyisonzesha nanditse uko nyene ndavyisonzesheje ntavyo nzokora jusqu'à la fin de l'année mugabo je wico sinarinzi ko Imana igiye kungirira ubuntu yari yabonye umutima ndiko ko vraiment nari sincère nari très sincère Mana je vais abandonner ça kana muntu umwe kita parler de ça nta wavyumvise oya ntaho nigeze ndavyumva kuko muri secondaire muri supérieur hari abana hari ko hano nari niga hari ko harabikanguro cane abana bariko barakizwa jama abantu mira nkavyanga kuko urumva bivaye naho nakuriye
bajyana babeshi ibisi byo barantumira ariko arabikanguro ivyo je ntaho nari naravyumvise ariko narumva ko ivyo ndimo ari icaha ari bibi rero ndabwira Imana ngo je vais abandonner ça ndagomba kubiheba rero je nabona gushika muri December numva ko kuko juste ko nkubu ndakubwira Yvette niyenze nkamara nk'ukwezi ntabikora numva ari victoire numva ari intsinzi novuga ko itagira uko ingana rero kumva ko mvuze amezi ndwi kuva muri Mai gushika muri December urumva iyo yaba ari intsinzi nyene irenze yego rero mugabo après 2 semaines muri groupe y'abana twiganye muri secondaire hariho umwana carungika kanguka ya vendredi nayo umukozi w'Imana Chris nta kindi avuga ubutumwa bwiza abwira abantu kwihana uyu munsi acavuga ngo urashaka kububaye mu busambanyi pornographie masturbation nagira ndakubwire ko Yesu arashobora kubigukuramo Yesu je nari ndamuzi mugabo uyu munsi wamenga arashobora kubinkuramwo aja afise indi pouvoir ubundi bushobozi niwe tuzinanye cyane n'uwundi urabyumva kuko nasengera baravuga Yesu mugabo ico gihe wamenga vy'ukurazananye ubundi bushobozi arashobora kubinkuramo rero ndibuka ko naranditse aratanga nimero y'abantu bashaka kwizera bizere bamwandikire bavuga ko bashaka kwakira Yesu ndandika ariko ntibigeze banyishura ariko ndakunze kuvuga ngo yari inzira y'Imana igituma batanyishuye ndizera nama numva ndi convaincu twari duse umukuza ndizera ko yahora dusengera uyu mukuza niwe afite muri jewe ca ndamwibuka turafise umukuza kijijwe ca ndamwandikira kaca ndamubwira byose acambwira ati ndaza kugufasha ku mugoroba ca tuvugana akambwira Imana iravuga Yvette ivyo bintu nta muntu numwe yarabizi ariko avuye ko tunavugana ibindi bintu acaza akacambwira ubuzima bwanje bwose akacambwira ati uboshwe na bino bintu je ntavyo ndamubwira aturi mu busambanyi ibi nibi ndakanguka wabimenye gute ibi bintu je suis sûr ko ata muntu numwe abizi ndabikora ninyegeje nindabizi aho namanibuka ko Imana ivuga vraiment kavuga ati en fait cari ikintu gitumye Imana inyereka ngo ndamukoresheje rero aca atangura kumfasha muri urwo rugendo acambwira ati ni waza mu Burundi tuzovugana ico gihe ntiyanyatuje vraiment acambwira ati dutangure gusenga nibaza ko hari ikintu cuko ntagomba ko affronta ikintu c'idini ntihabe ikintu cuko ngo yibaze donc nibaza ko baharabaye akantu kuko sinibaze ngo reka agomba kuntwara mu idini ryawe urumva rero yabikoze mu bwenge rero ndibuka ko maze gutaha twaravuganye aramfasha turasenga ico gendebuka ko natuye mugo no nyene ntiyabinsiguriye cyane ntiyabinsiguriye avyinjiremwo Jean kujya ubwira umuntu ivyagakizo kamubwira ikintu gejeje kuba nibaza ko ari ico kintu cuko aragomba ko simbone kumenga ari karankwega ambwira ibintu cyane vya Yesu mugo je ndibuka ko natuye kuko twaragize isengesho ryo kwizera urumva rero muri uko kutamenya ico nakoze ntivyari bifise ubushobozi bunini rero ndibuka ko après nka 2 mois nariko ndaraba video yundi mukozi w'Imana kuri live umukozi w'Imana yitwa Marcelo Tunasi ariko aravuga ngo la victoire sur le péché intsinzi ku caha acavuga ivyo nyene ngo Yesu ni wamushira au centre de ta vie ngo ubuzima bwawe azobuhindura ngo uzoboka. I was like wow, rero atanguye gusenga acavuga ngo n'igihe wowe uri kuri live aho uri mu cumba acavuga ngo fukame ngo dusenge chafukama caninjira muri toilette mvuga ati nave no umuntu anyugururira ko mu cumba nari muri chambre ifise douche caninjira muri toilette kaca nugara kaca nizera kaca natura en fait none narabikoze ubu je mvuga ngo iki gihe niho ndabikora ntahura ico mejeje gukora rero iki gihe ubuzima bwanje novuga ngo bufata tournure ya 180 degrés on umuntu ahindukijwe kujya bavuga ngo kwihana guhindukira ndahindukira wese umva nta mvuge ngo no foi no permanence no foi no permanence bisigize de par turagiye nta guhagarara mu ibarabara oya kujya bavuga ngo turahagurutse tuza gusubira guhagarara he iyo dushitse je nzosubira guhagarara mu ijoro urumva rero byari biryoshe ubuzima bwanje buca buhindukira avec la soif cangira y'Imana ntayo no kubwira ca niho trouva muri Bible kuko acabiki je veux connaître la vérité nari nakuze mbwirwa ngo abana babeshi Bibiliya bafise imezuku iratandukanye ni yacu ku buryo ko nari mfise Louis II
nkaza kuja kuverifya muri Bible yindi ya donc y'igifaransa, donc novuga ngo muri catholique avuga ko ari Bible yabo, ariko j'étais juste en train de vérifier que est-ce que amajambo arasa, namwe hari abavuga ibi nibi, nasoma nkabona birasa, okay, ibi bintu birakaza. Rero muri uyo mutima inyota ibaye nyinshi, nararara amajoro ndiko ndasoma Bible, nararara en fait Imana icisuka muri uyo mutima kugira inyota, icisuka bwa buntu bwayo, aho na sinobisigura, sinumva ngene bivuga, ariko c'était la soif. Bijya bavuga ngo sinzi ijambo ry'Imana ngiro bivuga ngo umwana ni yaba batura muzo babidegemvya by'ukuri. Je Yesu yarambatuye, Jésus m'a délivré, ngo si le fils vous affranchit, moi Jésus m'a affranchi. Amen. Pornographie pouf, ubusambanyi pouf, inyota y'inzoga nta nuwabimbwiye ngo hebe inzoga, ntabyo nzi ngene vyagiye pouf, akanya instant. En fait vyendi wamenga biri novuga ngo kuri je nkunze kuvuga ngo ibyari gutuma hari utundi tuntu tugorana, Yesu yabanje arabikuraho byose. Mugabo muri kuno kubikuraho Yesu ari ibintu yagenda arambwira gukora. Sinzi numva ubwo ni rugendo rwanje rwa ubuzima bwanje imbere ko mpura na Yesu. Yeah. Amen. Urakoze cyane. Imana ni nziza, Imana irabohora kabisa, irabohora kandi irafise n'isaha yo gukora. Umuntu arashobora kumara igihe kinini wibaza ko ibintu urimo bitari byiza, kandi ukumva naryajwe na conscience yawe kakwakiza kuko kuri makosa. Mugabo bikakuvyikuramo. Ego Imana ikugendereye uho munsi urayivamwo, ntumenye ingene ubivuyemo nkuko bivuze, ntumenye ingene ubihevye, umva ufise umunezero n'amahoro. Ariko nashaka kumva turiko turanasoza na kino kiganiro, nashaka kumva ni mbega Douglas, watubwiye yuko warabihevye kandi urakurikira inzira y'Imana, uragira umwete n'ishaka byo gukurikira Imana no kuyimenya, kumenya ijambo ryayo no gusenga. Dushaka kumva nibiki vyatumye udasubira hahandi? Nibiki vyatumye uhinduka? Kubera watubwiye ko ari Imana yakubwiye ukora. Ko biri kose nibaza yuko hariho ikiguzi, hariho ivyo umuntu akora kugira ngo ntasubire hahandi. Yego. Wakoze iki? Ahari numva novugana cyane n'abajene baba bagikizwa, abajene baba bagikizwa, umuntu abakiza kuri Kristo. Hari gihe tuza kuri Kristo vy'ukuri, ugasanga turaje mu kigwi, turaje mu biki, ni vyiza gusaba inyota Imana, ni vyose. Ariko hariho kino kintu sinovuga ko nabisenge, ariko hariho kino kintu cyo gushaka kumenya ukuri, la vérité. Numva ngo hari ivyo nakuze mbwirwa, mugabo quelle est la vérité par rapport ya Bibiliya, nuko ari kuri par rapport y'ijambo ry'Imana. Rero je kino cagiye kiramfasha cyane, ryari ijambo ry'Imana. Nico gituma ko Yesu yavuze muri Yohana 8:32 aravuga ngo si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Uyo Yesu ari karabwira abayuda ngo kandi ngo vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Urumva ugasanga ako kantu nibuka ko kagize influence mu buzima bw'iwanje, muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobabohora. Sinobesha ngo TikTok ngo ivyo ukujya avuga ngo umuntu ari muri dimension zitatu, en 3 dimensions. Umushaha wanje ntiwashotse uhinduka. Oya, ariko Yesu yari yampaye ubushobozi bwo kuvuga oya hakucaha. Muri je wamaze kuza yampaye ubushobozi bwo kuvuga oya hakucaha. Ariko mu mushaha wanje hari n'igihe naraba akantu kacu usanga hari gombye kuziciyumvira. Rero muri bino bihe Yesu yaragenda akambwira ati okay, ibi bintu biva kuri ibi. Bugeze iga filme ni wabandanye uziraba, urasubira kugwa muri za pornographie, iyo nkaca nugara ati za ndirimbo izi nizi kuko nagiye no kwiretrouva za ndirimbo z'isano tababazi. Ntarakizwa indirimbo wasanga tuvuga ngo Jamaica ngo ibiki. Donc izo ndirimbo bita Jamaica barafise ingene bazitamba, aho na makoro akora nako. Rero ibi bintu biraza ku influence umuntu aho atangura kumva, en fait muri we hatangura kuza ama pulsion. Rero Imana igatangura kumbwira ngo iki no mwe rero kumva arakuganirije, no ça arrête, iki ni cyagende gutwara muri caca. Rero mu kugenda ndamwumvira, en fait nivyo vyagiye birampa intsinzi. Unamwumvira bimwe ntiyanabisiguriye, ukaca usanga arabintahuje après. Nibi bikace binatuma ntazongera kubikora kandi kuko yambwiye igituma ntabikora muri uko kumbwira, kuko des fois hari gihe tukumva Mana kweri kuri kurambuza ibi jari ibintu Imana itansigurira. Hari ibintu navyizera kuko biri mu ijambo ry'Imana, nasoma ijambo ry'Imana ikiniki, nasoma ijambo ry'Imana ikiniki, nyimba soma ijambo ry'Imana nk'uko kintu cyo kubatizwa ndiko ko wamenga ikintu cyo gorana. Ariko Yesu akavuga ngo ni wizera ukabatizwa ngo uzokizwa. Niko ko kino kintu ari umuntu twako turafatana urugendo
novuga gute yari umukobwa twari twarakundanye nawe mbona umenga je muri we yuko umenga yakijijwe ariko ubu kino kintu kiba umenga ni obstacle arambwira ingene bakimusiguriye mugo je ambwira ati ijambo ry'Imana rivuga uko je waharero hasi nsubira inyuma ko nabuze ijambo ry'Imana ryavuze muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobagira bidegenze muri obedience en fait nagiye ndabona uko wumvira ijambo ry'Imana Imana ni kisuku ubuntu bugushoboza kugenda urava muri bya bindi en fait nta kindi kintu gituma tubohoka no kumvira iki jambo ry'Imana rivuga no kuba mu ijambo ry'Imana kuko hari umuntu aza kuri Kristo ugasanga by'ukuri ntari karashaka kumumenya nivyo yakijijwe rero yaciye agenda no gusengera peut-être mu yindi église ariko ntari karahura n'Imana wenyene personnellement aho amenya Imana kugira ngo ya Mana ivugane n'ubuzima bwiwe kuko jewe bimboshe sivyo bikuboshe kuko jewe ivyo novuga ngo ni nk'intambanyi ku buzima bwanje sizo ntambanyizi wawe rero mu kubana nawe personnellement muri intimité biraza gutuma wewe ubohoka n'ingoga mu kugendura mwumvira biragutuma ubohoka n'ingoga je novuga ngo ni iki kintu cabaye nta yindi solution novuga ryabaye ijambo ry'Imana gusenga ijambo ry'Imana gusenga rimwe rimwe rero kumva rakurongwe ngo ni wisonzeshe wabikora ugasanga wa mubiri uri kuriga kuwuha discipline en fait muri kuno kuntu ibaze nk'ubu ndakunda umukate mwemera kaca bwati we isonzeshe umukate igihe niki uwo menga ni ibintu biri simple ariko muri je wari ka developer capacité ya self control donc la maîtrise de soi ariko ara developer muri je kintu cyo kuvuga ngo naho kino kintu ndagishaka ndaza kuvuga no ni kuvuga ngo muri je wari kampa ubundi bushobozi indirectement sinari ndabizi ibintu ndiko ndatahura muri bino bihe kabona ngo bya bindi mwemwe yari yambwira cagihe mission yari muri jewe yashaka ko haba ico bita maîtrise de soi kwigumya nigiye ho baje tentation uraza gushobora kwigumya rero muri kuno kugenda ndumvira mwemu yera mu gusenga mu kuba mu ijambo ry'Imana kandi buka ijambo ry'Imana ravuga ngo ayant purifié vos âmes ngo par l'obéissance à la vérité ngo mwejeje imishaha yanyu no kumvira ukuri en fait ame yiwanje yagira hinduka biciye mu kumvira ijambo ry'Imana nta kindi kintu norenza ko vraiment nabandi ko ndabesha abantu ijambo ry'Imana no gusenga nivyo amen amen urakoze cyane Imana iguhezagire amen Imana yarakoze kukubohora iyo hataboye Yesu nta wundi muntu ari kwishobora cyane gose ko nta nundi yarabizi yego yarabizi niwe bishoboye kandi niwe duhimbaza niwe dushima niwe tubwira ngo Mana warakoze kutubabarira bya bindi byose ukaduhindura ukatubwira abantu bashasha uno munsi ntidusa na kera uno munsi turi rimwe bishasha Imana ishimwe rero akabazo kanyuma mfise akabazo kavuga ngo Imana yakoze ibyo bintu mu buzima bwa Douglas Douglas n'umunsi ndazika kunda Yesu aramushima ari bwiyo yamukuye akumva ati wow Imana irakomeye gose urafise ukuyifata mu buzima bwa urafise agaciro yiha mu majambo make Imana uyiha agaciro kiki Imana uyita gute Imana iyo tuvuze Imana dushaka kumva Imana muri Douglas Douglas ni Imana babanye gute no munsi uyita gute ifite izina irihe mu buzima bwawe mubona Imana yangiriye uno munsi ndatahura rige jambo Paul avuga ngo icondi ni kubwo buntu bw'Imana je suis ce que je suis par la grâce de Dieu nukuri icondo no munsi nanje ni kubwo buntu bw'Imana nico gituma ntigera ntinya gushinga intahe nukuri kiri mu bintu nemereye Imana I said ngo sinzokwigera ndeka gushinga intahe sinzi ko nokavuga aho sengera pastor wacu ni wakunze kuvuga ngo l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident ni jambo riri muri Psaume ngo mais l'élévation vient de l'Éternel gushigwa hejuru nkama numva ngo sinzokwigera ntinya gushinga intahe ngo abantu bohava bambona uko ngo bwa bundi wari kuko ngo barige mpura n'umuntu ataranzi kera uno musa akambona akaba impressionné wow okay then mba numva ngo ahubwo urakeneye kumenya Yesu yankuye rero nico gituma nta na rimwe je n'ai pas honte yo kuvuga iyo navuye yo kuvuga ivyo nabayemo kugira ngo icubahiro kigaruke ku Mana afin que la gloire revienne à Dieu kugira ngo amenye ngo icondi ni Imana gikoze mu buzima bwanje rero ku kintu jeje kumbaza jewe iyo ndiko ndavuga Yesu igihe cyose mvuga Yesu ubushobozi
Yesu ndabizi ko ashobora gukiza abantu muri processus, ariko umuntu wese avugana Yesu yahuye. Jishaka Yesu mwahuye. Jewe Yesu twahuye ni Yesu ubushobozi. Ndakubwiye Yesu, ndakubwira ngo Yesu arashobora kukubohora ubu nyene maintenant. Ntukeneye ngo urumva ngo reka ndakubwira ati wowe ni wamwemerera ubu nyene arakubohora. Yesu ntakeneye nkaho umugore w'umusamariyakazi yaramubwiye acagenda abwira andi ati umva ngo ndabwira umuntu, ni kuvuga ngo vyari biheze ako nyene yambwiye ibintu vyanje byose. Urumva Yesu arakiza ubu nyene, ni kuvuga ngo jige cyose mvuga Yesu, mvuga Yesu ubushobozi abohora abantu ubwo nyene bivana wewe n'ingene wamwemereye. Rero je Imana yiwanje ndayita El Shaddai, Imana ishobora byose. Iryo niryo zina ry'Imana yiwanje. Numva ngo ni izina mu buntu bw'Imana mu nzu, El Shaddai uje ati le Dieu tout puissant, Imana ishoboye byose. Iyo niyo Mana yanje. Haleluya. Merci. Imana iguhezagire. Imana ya Douglas yitwa El Shaddai. Iwa yitwa gute? Umuntu wese bivanye naho Imana yamukuye aratazira Imana akayivuga ngo Mana yanje winzo kwitwa uko. Turamaze kumva amatazirano y'Imana menshi muri Bibiliya, hari habo yiyereka bakayita izina, ubundi kamukoreka kayita izina. Na uno munsi ushaka uri muri situation ibi isa ni ya Douglas canke uri mu kindi kintu wumva kiri gikomeye, uno munsi tushaka kuvuga kuri no ntahe nyene hari Imana ishobora vyose. Tuvuze ishobora vyose nta kintu na kimwe kiyeshapa. Umva nta kica mu ryahumye, noneho nta n'iryahumye ifise, nta gifise, irabibona vyose, iravyitayeho vyose, kandi irabishobora vyose. Bisaba iki gusa? Kuyizera. Gene ijambo rimwe n'umunsi tubafitiye muri no ntahe, bisaba kuyizera. Douglas, dushaka ijambo rya nyuma ubwira urwaruka bw'uno munsi, ubwira abantu bashaka ko ari muri situation isa ni wawe canke batari muri situation isa ni wawe mugabo bari mu vyaha bariko barakora bazi bo bonyene, kuko birabaho byinshi kandi umuntu ashobora gukora ikintu ati kari wowe nyene agikora. Numva nta mugore wabizi, nta mugabo wabizi, ni ubizi wenyene ni Imana yawe. Bon, na Satani hari ivyo ababona kubera ko turabimwereka. Donc uwo muntu turashaka kumva hari ijambo ufise mu mutima ushaka kumubwira. Ego sinze ko ico novuga n'amajambo make. Icambere nuko nivyariga umuntu yumva d'abord numva novuga mu buryo bw'ubutumwa bwiza. Hari gihe usanga umuntu nivyo je navuze kahise kiwanje, kandi ugasanga n'undi muntu yarabaye muri bino vyaha, yarabigerageje, yarashatse kubivamwo incuro nyinshi, ugasanga vyarabaye. Ariko kubera iki kenshi usanga umuntu vyanga nuko atari karatumbera ico novuga ngo la solution, inyishu nayo ariyo Yesu. Ugasanga aragomba arasenga, aragomba kugirika, ariko vy'ukuri ntararonka. Reka mvuge ngo Yesu yaje muri twebwe n'ubushobozi, ni nubwo bushobozi nariko ndavuga kujya hari wigeze kuvuga ngo nyimba ugomba ngo guhagarika inzoga ngo ntuvuga ngo bahagarike no ngo ahubwo kugarabura rudingwi zikora. Rero Yesu yaje mu buzima bwacu ahagarika icatuma icaha kiguma, novuga ngo cakindi ca producer icaha muri twebwe. Nico gituma umuntu ababaye mu buzima nk'ubu bwari bwo bwose, nyimba ari ubusamba, nyimba ari ububeshi, nyimba ari akaboregwe, ica akeneye kwizera Yesu, akeneye kumuhamagara mu buzima bwiwe. Ariko ngaha kandi hari gihe abantu usanga bahenda bakavuga ati je ivyo ntavyo mbayemo. Niho handi noca numva mbwira ngo nige umuntu yabona umenga ibintu ntavyo ari karacamo. Ijambo ry'Imana riratomoye rivuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ntiducika abanyavyaha kuko twakoze ivyaha, ariko tuvuka turi abanyavyaha, kameremere y'icaha biri muri twebwe. Nico gituma navuga ngo umuntu wese arakeneye Yesu. Nyimba utarizera Yesu uri kuradukurikirana, nagira ngo ndakubwire ngo urakeneye Yesu mu buzima bwiwawe, kuko ninge utoba warakoze ibinakoze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uri umunyavyaha, ariko ngo ariko ingabire y'Imana ngo ni Yesu Kristo. Iyo niyo ngabire Imana yatanze, ngo ni Yesu Kristo umwami wacu. Rero numva novuga ngo yabari umujene cane ndabizi kino gihe hoho bica cane ku ma écran, usanga abajene benshi baboshwe na pornographie, baboshwe n'ubusambanyi. Then ikintu novuga ngo cane gikorwa no musini ikintu ca pornographie, kubera ni ikintu kuri uri wenyene, nta muntu aba ari karakubona ukaburi kuri isambanya, kandi mu muntu kizana plaisir en fait, haba ari iyo plaisir umuntu akumva araryohewe, ariko alafunga sanga umuntu ari karahogereta nabikoreye iki. Rero novuga ngo bya bindi umujene yo bari karaba muri bino bintu, numva no mubwira ngo iriya la solution, hari inyishu. Iyo nyishu ni Yesu. Ariko
naho iwawe kwemera d'abord ko ivyo urimo atari vyo, kwemera ko ivyo urimo ari icaha. Kuko nasanze mu bintu byose n'igihe tumaze gukizwa Gayivete, hari utuntu tugenda turabohoka ko mu nzira ako kantu iyo utakemeye kari icaha canke ari kosa ntukabohokako. Kugira ngo ukabohoke mu mutima ubanza kwemera ngo akantu ndiko ndakora siko. Rero birasaba ko uno muntu abaye muri bino bintu yemera ko ivyo arimo atari vyo, ari icaha. Yamara kuvyemera aca yambaza wa mukiza. Wibuka ko n'ijambo ry'Imana mu Baroma mu gice ca 13 aravuga ngo uzokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Ni kuvuga ngo azotabagwa. Ni kuvuga ngo igihe uri mu kintu hanyuma ukambaza izina rya Yesu, Imana igusezeranira nuko nawe ukizwa ugatabagwa. Rero kugukizwa no gukizwa ibyaha byacu, kandi ushobora no gutabagwa, ushobora no kuba warakijije ugasanga ari ikintu wari urimo Yesu mwambaje ukavuga ngo ndagomba kubivamo, vy'ukuri ukabivuga bivuye mu mutima, araza kugutabara. Numva araka kantu norangirizako. Amen. Urakoze cyane, Imana ibahizagire. Urakoze cyane. Urakoze ko ntahe mwadushingiye, twizigiye yuko ubuntu bw'Imana buzogendera n'abadukurikira. Amen. Ukabagirira neza nkuko bwakugiriye neza. Amen. Mwakoze namwe mwariko murakurikirana ino ntahe. Turabashimiye ko kungene mukurikirana ibiganiro vyacu, kandi tumva dufite ikindi jambo rimwe muri ino ntahe yose mweje kumviriza, ni jambo rimwe gusa twababwira, nuko mwemera Yesu Kristo uko yari ejo niko ari no munsi, kandi niko azokwamaho n'ibihe bidashira. Uno munsi turiko turavugana, uno munsi uri kurabije ino ntahe, Yesu Kristo ameze uko yari ameze nikijya gihe cyo kwa Douglas. Kujya yakora nuno munsi niko akora. Muhikaze mu buzima bwawe. Urashobora kuba wumva umenga nta kibanza, wumva umenga nta kaze wo muha, mugabo vyatuza kanwa gusa. Uvuga uti Yesu ndagukeneye. Araza avuga ati ndadodora munyugururire ndinjiri wawe dusangire. Ntibisaba ingenusa, ntibisaba ingenureha, ntibisaba ivyo wakoze, yo ngo naho vyo tukura tukutuku ibyaha vyawe aravyeza bikera nka sheregi. Uwo niwe duhamagaye no munsi, uwo niwe Douglas ashingiye intahe, uwo niwe babantu bose bashingiye intahe mu kiganiro c'intahe bavuze. Uwo nawe uko ari uko yari ejo niko ari no munsi, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Muhikaze yinjira mu buzima bwawe, uraba ingene buhinduka bukaba bushasha, ukaba umuntu mushasha, ukaba umuntu wuzuye amahoro, wuzuye umunezero. Arahindura ibintu vyose, abihindura d'une manière extraordinaire. Jenda mwita umuntu ari extraordinaire. Uwo nawe ni Yesu. Mwakoze, ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no miryango yanyu. Umwami Yesu abahezagire.